tubanze dukengurukira Imana mushobora byose yo yadushoboje kubona tugeze mu kirimo nk'iki aho haba kubisikanya uburongozi y'inama nshingamateka mu mahoro n'umutekano byo tukabikengurukira Imana. Hama rero twahanye ibimenyetso bijanye n'ibikorwa byo ngaha mu nama nshingamateka byaranguwe n'ibyimirije kurangurwa byari byimirije kurangurwa nawe uvuga byose ngo biheze, ariko nagomba kuvuga bikeye n'ibishika bitatu. Icambere bikenerwa yuko hari inyigisho bahabwa, inyigisho kora amategeko icyo twita logistique, inyigisho bahabwa mu byerekeye hari ibyirizwa bidasanzwe rijanye n'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ibyo naryo birasaba yuko babigisha ingene bitorwa, bakabigisha rero n'ibindi bitandukanye bizoborohereza mu bikorwa, na cyane cyane nka za mashini nyabwonko abatabizi batazi kuzikoresha. Birasaba yuko hano mu nshingamateka mu bintu bya mbere bikorwa ari ukubigisha ingene bashobora kuzikoresha kuko ziri mu zituma akazi kagenda neza hano mu nshingamateka. Ikigira kabiri no vuga no shimikira ko nikijanye n'itegeko rigenga abakozi ba hano mu nshingamateka. Iryo tegeko abagiye bakurakuranwa gutwara n'amashingamateka ntibashoboye kubyitaho ngo rishobore gukorwa. Mugabo muri kino kiringo twari turonke n'amashingamateka twarakoze ibishoboka byose kugira ngo iryo tegeko rishobore kuboneka. Hari intambwe rero iboneka kuko iryo tegeko gushika uno munsi yararungitswe mu biro bya nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu. Tugasaba rero ko nyakwacana agiye kuronka n'amashingamateka bica bikurikirana kugira ngo naryo rizokwigwe mu nama ashikiranganje ko niko bigenda rice ryongera rero rirumikwe hano mu nama nshingamateka gutyo gihigwe ribitegeko bigenga abakozi b'inama nshingamateka na hinduramateka. Icanyuma novuga nuko nyakwacana arongoye agiye kurongora inama nshingamateka ashikiriye uburongozi asanga jewe nari nsanzwe ndongoye ihuriro ry'amanama nshingamateka yo mu karere k'ibiyaga binini CIRGL. Nukuvuga ko ikiringo canje corangiye mu kwezi kwa 12. Aha rero ndamusaba yuko yoca avugana n'umunyamabanga w'iryo huriro ry'amanama nshingamateka na hinduramateka kugira ngo aca mubwira aho ibikorwa bigeze. Ni ukubera ko kino kiza ca coronavirus caciye kicamwo hariho ibikorwa bimwe tutashoboye gukora, mugabo urumva haracari iminsi gushika mu 12. Hariho rero ibyo zoca abandaniriza ko nokoze gushika ikiringo kirangire mu kwezi kwa 12. Ivyo nivyo novuga bikuru noshikiriza, ariko hari n'ibindi biri mu zandiko twamushikirije azohita araba kandi noneho yarasanzwe anabikurikirana ku musi kuko yarasanzwe amushingamateka. Banze mushimire Imana gushobora byose ko yadushoboje uno munsi kuba turi hano kandi turakora bino bikorwa. Shimire hanyuma très honorable Pascal Nyabenda sortant kubyo yashoboye gutunganya, akaba yashoboye kubitwereka kugira ngo natwe tuze tubandanirize aho kivuye gishikanye. Turamushimiye turanamukeje kuko yarakoze ibitari bike nubwo bitari byoroshye. Yavuze twumvise, ubu tugiye kuja ku kivi kugira ngo turabe ko tworushiriza ibikorwa aho yabishikanye. Twabibonye ibyo yakoze kuba sindabisinirwa nisubiramo ngo ati muzokora iki muzokora iki muzokora iki. Twumvise tuzogerageza turenzeho ibikorwa yakoze kugira ngo inama nshingamateka
turabe ingene yogenda itera imbere gushiriza cyane cyane mu gufasha mu bikorwa vya leta ibyo leta yiyemeje.